kandi nongere ndabaramutsene kandi nongere bahari kaze rero akaba ari wa mwanya yo gukena kumbure amakuru yacu yo mu Kirundi nayo twashikize mugenzi wacu CIZA reka namuramutse nongere namuha ikaze ndakora mu Kijeto ndabaramukije namwe nshuti bakunze bisamize magatumza FM nongere ndabaha ikaze mu makuru yo kwa 29 ndamukiza 2020 nayo akabagize ningingo nkuru zikurikira. Ejo hahise Mustanteri wa Commune Bugarama ari kumwe n'urongoye uburimi n'ubworozi mu ntara ya Rumonge barashitse ahabaye umwuzurira mu ntumbero yo kugenzura ivyononekaye muri zone ya Magara ku mutumba wa Magara yambere. Ikibazo cyo guharika kikaba kiraje ishinga ingo nyinshi kugera ubu hari abakenyezi batakironka ivyo bafungura biturutse ku guharikwa n'abagabo babo. Mu buhinga bw'ivyuma turiko dufashwa na mugenzi wacu Bigirimana Armere ugiye kubashikiza no makuru akaba ari Jean CIZA sangwa ikaze. Gwino muri sanze muri radio Magara tamze fe Ndasubiye kubaramutsa abene gihugu bahuye no mwuzurira w'ikiyaga Tanganyika barasaba ko bogarukirwa ko mu bihe bitoroshe barimwo. Abo bene gihugu bakaba baba muri Commine Bugarama zone Magara ku mitumba ya Magara ya mbere na Magara ya kabiri. Bigirimana Faustin umwe mu bene gihugu bahuye n'imyuzurira agira ko asaba ko bogarukirwa ko bakanaronswa aho bakika imisaya kuko batakigira icyefo ni cya ruguru aho bahora baba hakaba haratwawe hose. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu akaba asanzwe yimenyereza ku nsamirizi Magatamze FM. Igituma ndi hano bahuye n'umwuzure wa Tanganyika twariyumviye tuza hamwe n'abandi bantu tumaze kuyumvira tubona ko twoza mu kibanza ca leta kugira leta ne yaturondere dusange hano hama twarumvise ko atari twe twenyene nabo mu Gatumba twarumvise ko bagize ibibazo nk'ibi ariko twarumvise ko ubutegetsi bwagiye bubasikira nari kwasaba nkuko botugira nk'abanyagatumba nariko bakatwegera umukuru w'umutumba yaradushice ko cyane tugahanahana ivyimviro n'intumwa ya Mustanteri yaradushice ko nanyine turanahana ivyimviro araturemesa araduha pole maze kuduha pole rero nariko tubona ko twogaragaza umubabaro wacu ko n'abandi bategetse kugira badusikeko icizere dufise nuko twumva ko n'abanyagatumba nabo nyene bahuye n'ibibazo nk'ivyo twahuye babasice nariko dufise icizere natwe ko turaba abarundi nkuko abanyagatumba abarundi nariko twizigira ko bazodusika ikintu saba nk'ubu je nari mfise nk'inzu zibiri zose zaragiye singira icefu na ruguru nasaba ko ubutegetsi rero bwondaba nk'uko ndi mwene gihugu bukaraba ico bwonsumbusa muri ivyo nahomvye. Abene gihugu bari bongururijwe mu kibanza cyo ku mutumba wa Magara ya kabiri baraye bakuweyo basubizwa mu mihana bari basavye mu indaro mu kurindira ko bofashwa na leta. Savyimana Fabien umukuru w'umutumba wa Magara ya mbere yatwiganiye ku buzima bene gihugu barimwo butaboroheye agira ko asaba bene gihugu bapangishije amazu ko batokwikika mu kiza mu kubadugiriza kw'ibiciro. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu hawa bukuru. Nkuko mwabibonye baradoze hariya anye kubera bariko barasanzara atabikoresho bihari nk'ivyo amatwarete canke amahema n'ibindi cyo gituma twaciye dufata ingingo yuko bosubira mu mihana hanyuma kugira ngo ababanyi baze barabaha indaro mu kurindira yuko hari ico boshobora kubafasha. Ubuzima bwabo ntibworoshe uri kuraraba amazu yabo yarabomaguritse imirima ikononekara ubuzima urumva ko badatekeza koroha nk'umuntu yaramenye yaryama mu rugiwe hanyuma ukasanga agiye gusaba indaro canke agiye gupanga yarafise inzu yagutse urumva ni kibazo gitoroshe nico gituma rero ubuzima barimwo ni ubuzima butoroshe ariko nta konde no kuvyemera gutyo kuko akona umuntu ari bubigenze ariko twarabwiye abantu ko batokwikika mu kiza kugira ngo uco usanga inzu yahora ku bihumbi 15 aho wasanga ari bihumbi 30 badugije ku bihumbi 50 gutyo nico gituma rero tuguma tubwira abene gihugu ntibacibikika mu kiza mu kuduza amazu yabo. Mustanteri yarashitse kuri tele arashika ku ngo zagiye zirabomoka ari kumwe n'abandi bashitsi bari batugendeye barahumurije abene gihugu ya Mustanteri canke nabo bashitsi nyene bari baje barabahumurije barabona yuko abategetsi bariko barabashikako ubunye ejo bararanye ihumure ariko gituma biteze yuko hari abashobora kubafasha muri imisi yavugwa. Ejo hahise Mustanteri wa Commune Bugarama ari kumwe n'urongoye uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Rumonge barashitse ahabaye umwuzurira mu ntumbero yo kugenzura ivyononekaye muri zone ya Magara ku mutumba wa Magara ya mbere nkuko tuvyiganirwa n'usanzwe arongoye agacimbiri ka Kigobe bahumwansi Johashe ko kuwa 28 ndamukiza 2020 bakoranijwe ku ngoro y'umutumba wa Magara ya mbere barashikiriza ivyiyumviro vyabo kuba bagendeye kugera ubu bakaba bafise ivyizigiro
byo kuzogarukirwa ko na leta tumutega amatwi akaba yavugiye kuri mikoro ya mugenzi wacu Tufigaze. Ejo twabonye Mustanteri aza ari kumwe n'urongoye uburimyi n'ubworozi mu ntara barasitse aha ku kiyaga ca Tanganyika baragenzura ahagiye haba uyo mwuzurira bagenzura barafase amasanamu tuvuyeyo bageneye hose ko hangana barabaza ibyari bihagize turerekana ko hari imirima y'imiceri ibigazi amamandarena ibyo byose byari bigize aho hantu hatewe n'umwuzurira tugeze ku ngoro y'umutumba Magara yambere niho babaza ico abahuye n'umwuzurira bipfuza ico bosaba mu majambo makuru twarasabye ibizanye n'uburaro bw'aho twokiye kumusaya turasaba ibizanye n'imfungurwa turasaba ivyerekeye ivyombo twari dutunze yaba ibirago byo kuryamako warasanga bafise imatara ibyo byose ko byaheze mu mazu atacu umuntu yirukanye byose byagiye birasigaraho muri ayo mazi hama tumaze kwandikisha ibyo byose bagiye baravyandika turasaba ko turondera n'ifungurwa turerekana ko n'abana batakaze amakaye ubu abana batiga neza kubera ijombo z'ayo mazi inyuma yaho baciye bafata icegeranyo baratubwira bati ubu rero byo twagomba gusaba bikuru bimwerekanye ibyo tugiye kwiga kugira twabe turaba ikintu coba mu kubaramira nimwe muragumiye ngaho aho mwari mwagiye mwaka indaro waca indaro agume aho yaca indaro ati kuko tugiye gutegura nimba twabasira mu masite nikiri kibazo higiye kwigwa tutogera tuvuze ubunyene naco gituma rero bamaze kutubwira uko ivyo twaragize ivyizigiro byo kurema kuko twabonye ko leta iriko iratugarukira. Ikibazo cyo guharika kikaba kiraje nshinga ingo nyinshi kugira ubu ahari abakenyezi batakironka ivyo bafungurira imiryango yabo biturutse ku guharikwa n'abagabo babo. Umwe mu bakenyezi twashoboye kuyaga aratwiganira ko ico kibazo gihanze ingo nyinshi agira ko asaba leta ko yovyiyamiriza kugira baronke utwo bafungurira ibibondo vyabo. Reka tumutega amatwi. Ico kintu turiko turaraba kweri kirahari cane guharika haduhereye turabibona cane cha tubibamwo uko nyene cyo rosaba leta nuko yovyiyamiriza naye handi twebwe abakenyezi ntavyo twoshobora kugira ngo turiko turabuza abagabo oya gusa leta niyo yoraba kuko nk'umugabo arashobora kubona ko yandikishije urya mugabo mu kanya ukaza wumva ngo afitiye umugore hariya urabona ko mu minsi bafashe bakavuga ngo tugomba dutegeka abagabo bandikwe ku bwishi urya cyo ntacyo bifashe ariko rero nabo leta niko yogira icifashije mu gihe yumvise ico kintu kirahari bikaraba ukuntu inabitegura muri make nuko no bivuga. Dutandukira yavuga mu karere ka Afrika nayo tukaba tuyashikizwa na mugenzi wacu Dismas Ntiranyibagira. Abarundi barenga 300 bo mu gisagara ca Uvira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC mu majambo make y'Igifaransa barasaba leta ya Kongo ko bosubizwa iwabo kuko ngo batorohewe na gatoyi biturutse ku mwuzurire wateye mu gihugu ca Kongo ugahitana ibintu byinshi n'abantu kuko ngo bari bagiye kwisumamwo mu myuga itandukanye iyo myuga rero ngo ikaba yaciye ihagarara kuko uwo mwuzurira wasituye amazu menshi na cyane cyane twavuga ku ruhande rw'abamaso bari bagiye kubaka mu gihugu ca Kongo ubu ngo bugarijwe n'ikigoyi kidasanzwe uko bivugwa n'umwe asanzwe aserukira abarundi muri cyo gisagara ca Uvira mu kiganiro yagiraniye n'amenyesha makuru bijwi rya Amerika. Mu Burundi ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora ya 2020 byatanguye kuri uwa mbere igenekerezo rya 70 ndamukiza umwaka turimwo ngo birabandanya gushika igenekerezo rya 17 rusama umwaka turimwo ngo nayo matora atagihindutse akazoba ku igenekerezo rya 20 rusama umwaka wa 2020. Ivyo bikorwa bikaba biriko birarangurirwa mu ntara zitandukanye z'u Burundi ngo nayo abakandida bashizwe imbere mu migambwe itandukanye ngo baserukira abandi imigabo n'imigambi bashikiriza bene gihugu ngo ikabirashe cyane ku murwa mukuru wa Madagascar Antananarivo igipolisi kirahimiriza abene gihugu bava mu ngo zabo kwambara udukoresho dufuka ku munwa mu ntumbero yo kwikingirikiza ronyanganda coronavirus. Abatubahiriza iyo ngingo yafashwe n'ico gipolisi ngo bahabwa ibihano byo gukubura ibarabara no gukora ibindi bikorwa byo gusukura igisagara ca Madagascar. Iyo ngingo ikaba yatanguye gufatwa kuri uwa 70 ndamukiza umwaka turimwo nayo kuva kuri uwa kabiri igihugu ca Madagascar kikaba kimaze guharura abarwayi ba coronavirus bagana 128 abagira kuri 75 bakaba bamaze gukira ico kiza kandi amatwa dusumira ku makuru dukura ku rubuga ngurukana bumenyi kuri wezi 3 akaburungu vewa akaburungu.com atumenyesha ko muri ico gihugu ca Madagascar atawurabihomberamo ngo ahitanwe n'ico kiza ca coronavirus. Muri Uganda abakozi basanzwe bakorera igisata c'amagara y'abantu ngo barashima karusho babona mu bitaro bitandukanye kubwikiza coronavirus kigenda gicureha muri ico gihugu. Aho ni mu gihe mu gihugu ca Uganda abamaze kugaragara ko banduye ikiza coronavirus bangana 79
19 bona abagera ku 49 bakaba bamaze gukira ico kiza kuri dukura kuri rwego kamenye atumenyesha ko mu gihugu ca Uganda naho nyene atahura bihomberamwo ngo abura ubuzima biturutse kuri ico kiza ca coronavirus. Dismas ntiranyi bagira amakuru y'akarere k'ubuseruko bwa Afrika ku Radio Magara Times FM. Reka tugushimire Dismas makuru wadutohoreje mu karere ka Afrika buseruko. Dushimire mege mwese mwarame yateza amatwi. Dushimire Rwanda rwa Radio Magara Times FM gugwa batorokanije amakuru. Sinokira yoshimira mugenzanje Bigirimana Armel yarari muhinga bw'ivyuma. Jean CIZA nabashikirije naho utaha. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM.